Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Angeline Ndayishimiye yakoze ibiteye isoni. Frederic Bamvuginyumvira atangaza ko Angeline Ndayishimiye yakoze ibiteye isoni kandi bibabaje. Mu runani Arusha rurongowe na Frederic Bamvuginyumvira bavuga ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ata burenganzira afise bwo kujana ubutumwa bwa perezida kandi atari mu rwego nshingantwaro rwa leta. Nyuma yaho Angeline Ndayishimiye ashikirije ubutumwa bwa Evariste Ndayishimiye bugenewe umukuru w'igihugu ca Guinea Equatoriale, aho yavuze ibintu biteye isoni kandi bibabaje. Icyo gihe ari ku igenekerezo rya 19 Nyandagaro 2024. Frederic Bamvuginyumvira yavuze ko Angeline Ndayishimiye yatanze ubutumwa ku rubuga rwiwe rwa X atagombaga gutanga, aho yagira ati natewe iteka ryo kuhabwa umubonano kuri uyu wa 19 Nyandagaro 2024 na perezida wa Guinea Equatoriale. Twagiranye ibiganiro bikomeye cyane no gutsimbataza bijanye no gutsimbataza ubucuti hagati y'ibihugu byacu, kongera turabira hamwe ibisata bishasha byo gufashanyamwo. Ni iteka n'umunezero mwinshi wo gushikiriza ubutumwa bwa Evariste Ndayishimiye kuri mugenzi we, aho nyine nazanye ubutumwa bwiwe. Mu runani rurongowe na Frederic Bamvuginyumvira bavuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ata burenganzira bwo kujana ubutumwa bwa perezida kandi atari mu rwego nshingantwaro rwa leta. Frederic Bamvuginyumvira akavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akwiye gutandukanya ibikorwa byega umuryango wiwe n'ibyega igihugu. Kubwa Frederic Bamvuginyumvira asaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko akwiye guhindura ibintu hakiri kare, akareka gufata umutambukanyi wiwe nk'umwe mu bagize leta ko bishobora kuzomuteza ikibazo gikomeye cyane. Abatari bake bakaba bemeza ko ibintu byavuzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye bishobora gukwega akarambaraye gakomeye cyane mu butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariho abatari bake bavuga ko ibintu aho bigeze uyu munsi byari bikwiye guhinduka, kuko birababaje kandi birateye isoni kubona abarundi batwawe nk'uko batwayewe uyu munsi, kandi bikaba byose bikorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, aho benshi bemeza ko ibyemezo bikomeye bifatwa na Angeline Ndayishimiye kandi Ndayishimiye akaba ntacyo ashobora guhindura. Tuve kuri iyi nkuru irebana n'ibivugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, amakuru yacu tabananize ku magorwa y'abanyagihugu bategekwa guterera amatora ku ngufu. Udaterereye ntiyoroherwa na gatoya. Mu gihe himirije amatora mu mwaka uza wa 2025 mu gihugu cose, umugambwe CNDD FDD washizeho itegeko ryo gutoza amafaranga abanyagihugu. Mu ntara nka zose abanyagihugu bariko baridoga bidasanzwe kuko bategekwa kuriha amafaranga ku ngufu. Hari n'abategekwa kurihira abana batunze mu nzu.
Akarero ka mbere ni mu ntara ya Karusi aho Serugo ategekwa kuriha ibihumbi 2, inarugo nawe ibihumbi 2, umwana akwiza imyaka 15 ababyeyi biwe bamurihira 1,000 yose y'amarundi. Bisigura ko ufise abana 5 barenza imyaka 15 ategezwa kubarihira ibihumbi 5. Muri iyo ntara nyine umudandaza wese afise aho akorera akategekwa kuriha ibihumbi 5 by'amarundi, nayo umukozi wa leta ategekwa kuriha ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi. Muri iryo tozwa ry'intererano aho Ikarusi hari imbonerakure zizunguruka mu masoko gutoza amafaranga, utayatanze baca bamutekereza utwo yashoye. Abandi banyagihugu bategekwa mu modoka bagasabwa kuriha amafaranga canke kwerekana aho barihiye. Bamwe mu banyagihugu twayaze bagize bati mahoro, twagira tubasabe mutuvugire mu ntara ya Karusi turagiramiwe n'intererano z'umugambwe CNFD. Imbonerakure zija mu masoko, ufise ico akorerayo wese adatanze iyo ntererano baca bamuteruza ibyo adandaza, bakamwirukana mu isoko canke bakabimwaka bataravye ngo ni umunywanyi wa CNDD-FDD canke se suwayo. Ibarabara naho uri mu modoka ufata ibarabara rya Gitega aho bita ku masanganizira ya komine Shombo bahashize umugozi w'ibarabara. Abari mu modoka bose basabwa kwerekana ibitasi barihiye ko utabyerekanye uca ukurwa mu modoka bakakubwira ko uvaho urishe ibihumbi 5. Abanyagihugu babandanya bagira bati none koko ducinyizwe mu gutanga intererano yo kwiyamamaza y'umugambwe tutarimwo, naho nyine tugafatwa ku ngufu, tuyakura hehe muri buno bukene bukabije? Iri si ishyano, iri si ibara barundi bagenzi. Abanyagihugu muri iryo ntara babwirwa ko utazoriha ayo mafaranga azoba ari udakunda igihugu inyanka Burundi. Mu mugambwe CNDD-FDD bakaba barategekanije agakaye buri gacimbiri umunyagihugu yandikwamwo ahejeje kuriha iyo ntererano kugira bizorohe kumenya abatatanze amafaranga yo guterera amatora. Akarero ka kabiri ni mu ntara nshasha ya Gitega bita Gitega yagutse. Muri ino ntara abanyagihugu ntiborohewe kuko imbonerakure zica kuri buri muhana zitoza amafaranga y'intererano. Urugo rutegekwa kuriha amafaranga ibihumbi 5 y'amarundi. Hakaba n'uwundi murwi w'imbonerakure uzunguruka mu masoko, mu mazu y'idandarizo aho bagenda bakora ibintu biteye isoni kandi bibabaje mu mazu y'idandarizo zitwaje udupapuro k'umugambwe CNDD-FDD turiko iyo ntererano. Mu ntara ya Ngozi hoho imbonerakure zitembera ku maparikingi zitoza amafaranga nk'uko bigaragarira ku isanamu yafatiwe kuri parikingi Ngozi. Mu ntara ya Makamba ni nk'uko nyine abanyagihugu bariko bategekwa kuriha amafaranga ku ngufu yo kwiyamamaza. Abanyagihugu b'Imakamba batwandikiye bagira bati muradufasha mushire ahabona ibi bintu by'ubusuma abanyagihugu bariko bakorerwa. Dutegekwa kuriha amafaranga ngo nayo umugambwe uri ku butegetsi uzokoresha mu myiyamamazo y'amatora yimirije. Ubwo si ubusuma bariko bakorera abanyagihugu? Mbega hoho uwoterera yobikora ku ngufu? Muri rusange abanyagihugu mu ntara zitandukanye bariko baridoga bidasanzwe bashikiriza ko bari mu bukene budasanzwe. Amafaranga basabwa kuriha ataho bari bubayakure. Ikigeretse ko ntibumva impamvu bategekwa kuriha amafaranga yitirirwa imyamamazo y'umugambwe batarimwo. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhagarika ibyo bintu nimba ari intererano hagaterera ushaka ataterabwoba rigiyemwo. Ibi bintu bihagarare kandi byihuse. Barundi barababaye cyane kandi barafise ubwoba ko na nyuma y'amatora abatari bake bazicwa bazira ayo mafaranga y'intererano, ariko abatari bake bakemeza ko ibi bintu bariko barakorerwa biteye isoni kandi bibabaje, kuko biratangaje kandi birababaje kubona bategekwa kuriha amafaranga n'ubuzima bubi cane buri ngaha mu gihugu c'u Burundi,
aho ubukene buzura inzara, benshi bakaba bemeza ko ibintu bigeze habi cane. Tuve kuri iyi nkuru, amakuru yacu tubandanirize ku nkuru y'umubabaro, aho Impahazwa Innocent Ntirandekura amaze imyaka 2 apfunzwe n'iperereza, amagara yiwe yifashe nabi cane. Abaryango ba Innocent Ntirandekura bari bamaze imyaka 2 batazi iwabo iyo ari. Kuva muri Mukakaro 2022 nta gakuru kiwe bari bafise. None muri ino ndwi bagiye bumva ko arembye agwariye mu bitaro Prince Regent Charles i Bujumbura. Bagiye kuraba basanga aracunzwe bikomeye n'abapolisi bakorera mu iperereza ry'u Burundi. Aho niho bamenye ko Innocent Ntirandekura yazanywe gupfungwa mu iperereza kwa 21 ukwezi kwa karindwi 2022 akuwe i Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nkuru y'akarenganyo kadasanzwe kariko karakorerwa Impahazwa Innocent Ntirandekura batazira Karimu Ramadani, nta kandi karorero k'akamaramaza kari mu busho bw'iperereza ry'u Burundi. Innocent Ntirandekura ninde? Innocent Ntirandekura yavutse mu mwaka w'1990 ku mutumba wa Kabande agacimbiri Ntonde muri komine Cendajuru intara ya Cankuzo, ni mwene Kazoya Sebastiyani na Gacoba Dorote. Kuva yinjiye mu idini rya Isilamu, Innocent Ntirandekura yahawe izina rya Karimu Ramadani. Ifatwa rya Innocent Ntirandekura muri Tanzania. Ibyago bya Innocent Ntirandekura batazira Karimu Ramadani byatanguye muri Ruheshi 2022 aho yaba ahitwa Kairiko i Dar es Salaam muri Tanzania. Yatanguye gufatwa n'iperereza rya Tanzania rimubaza krete simu ya M-Pesa yakoresha iyo yayikuye. Yarabwiye ko yari ayayikuhawe n'umurundi mugenzi we yari yimukiye muri Afrika y'Epfo. Ico gihe baramurekuye arataha, ariko haciye indwi zitatu kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu 2022 Innocent asubiriye gufatwa n'abapolisi ba Tanzania bari kumwe na ambasaderi Gervais abayeho yaserukira Uburundi muri Tanzania, ubu n'umushiranganje. Abapolisi bamumaranye ukwezi bamubaza ibijanye na wa murundi mugenzi we, bavuga ko yagiye mu mirwi y'iterabwoba muri Kongo. Kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa karindwi 2022 Innocent Ntirandekura yaragarukanywe mu Burundi. Abapolisi ba Tanzania bamushikanye ku rubibi mu Mabanda, bamuhereza uwatwara iperereza mu ntara y'Amakamba. Munzwe n'Imana, Innocent Ntirandekura yaciye amanukanwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Aho niho amaze imyaka 2 n'ukwezi kumwe apfungiwe. Abe ntibigeze bamenyesha ko Innocent Ntirandekura apfungiwe aho mu iperereza. Ubuzima bugoye cane mu iperereza ry'u Burundi. Nkuko tumaze iminsi tubivuga, abantu bapfungiwe aho mu iperereza babayeho nabi cane, ntibagira ico baryamako, barara ku mikeka yaheze canke bakarara hasi kw'isima. Bafungura rimwe ku munsi, iminsi yose isaha 6 z'umurango barahabwa ibiharage bitagira amavuta n'ububoga hamwe n'agaceri. Ibyo munsi biba biheze. Nta muntu yomara imyaka 2 muri ubwo buzima ngo areke kugwara. Innocent Ntirandekura yarabyimbye amaguru, abaganga bavuga ko yanakamye amaraso. Niyo mpamvu yajanywe muri iyi ndwi mu bitaro Prince Regent Charles. Iri fungwa ntirihuye n'amategeko. Mu myaka 2 amaze mu iperereza, Innocent Ntirandekura yitavye rimwe gusa imbere y'umu-OPG aho nyine mu iperereza. Harigera ajanwa muri pariki. Ikitavuzwe co nukuja imbere y'umucamanza. Amategeko avuga ko inyuma y'iminsi 7 umu-OPG ategerezwa kusaba uruhusha procureur akamwongera iyindi ndwi yo kubandanya amatohoza. Inyuma y'iminsi 14 ufashwe ajanwa kwa procureur. Na procureur ntarekuriwe gupfunga umuntu iminsi irenga 15 ataramujana imbere y'abacamanza chambre de conseil. Bemeze ko uwo muntu aguma apfunzwe. None abarkwara iperereza ry'u Burundi basigura gute ingene bapfunze Innocent Ntirandekura imyaka 2 irenga batamujanye muri parike no muri sentare? General Major Ildefonse Barurema asigura gute ibyo bintu akorera abarundi? Ububasha bwo gufata uburenganzira bwose bw'umurundi abukura hehe? Iperereza risanzwe ritwarwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Bino bibazo Perezida Ndayishimiye arakwiriye kubifata mu minwe
agategeka iperereza gukurikiza amategeko ajanye n'ibyo gupfunga abantu. Birababaje kandi isoni ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ni akamaramaza.